umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaragiranye inama n'abatowe mu nzego z'intango hamwe n'abarongozi butandukanye bo mu makomine ya Rugazi, Mpanda, Musigati na Bubanza yo mu ntara ya Bubanza ku magenekezo ya 11 na 12 ntwarano no mwaka kugira ngo baganire ivyerekeye iterambere no kubungabunga amahoro n'umutekano. Mwijambo yashikirije muri ayo makomine yose, Nyeniteka Sinzohagera yarabipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2021 yongera arakeza abatowe bose mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yarabakengurukiye kugene bateramira amahoro n'umutekano, yongera aratanga n'impanuro zitandukanye nko kugwanya ingeso yo guharika, gukingira isi, kubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba, kugwanya ikiza coronavirus n'ibindi. Mwebwe mwatuye ku mitumba muhagararire ingo. Igihugu cyacu batswe ku ngo. Iyo ingo zisambutse nta n'inguvu zo kurima zosubira kuronka. Igihugu nizo giteza imbere, ingo ziriko zirasambuka tubibona kandi baradutoye. Badutoye kugira ngo vy'ukuri tuze turafasha muri ivyo bibazo. Anjo gituma twagume dusaba tukavuga duti ntidukeneye abatoye ku mitumba. Indongo zo ku mitumba zitogwa nazo ziharika. Uharika nta kamaro ko kugutora nimba arimwo ngaha dabo bace baratanga imihoho bagende hakirika. Ko naco mwodufasha. Bya bindi bya kera bavuga ngo umwongo umwe wonza inyoni. None uri inyoni. Iyo migani ni ya kera yaramaze guta igihe. Wewe nturi inyoni uri umuntu. Kandi Imana yaguhaye ubwenge. Reka rero tureke kuzana guhungabanya amahoro n'umutekano muri ivyo kuko ivyo birateranya imiryango. Birahungabanya amahoro. Ugasanga abana banateye n'amashure kubera iki abavyeyi ntitucitaho indero y'abana. Ugasanga umwana yabuze nikaye, yabuze n'ikaramu. Amafaranga yari gufasha ugo ruvyaro ariko arayerera mu bandi bagore. Byukuri tureke twubaka igihugu uyo Imana yaguhaye mukunde kuko igihe wamutora iyi nawe yaragezweho vraiment. Uzosubira uhindukiza amaso uzosanga yaragezweho kiriya gihe. Rero ico ni ingorane by'ukuri genda irateza umutekano muke mu bubakanye mu ngo, gasanga mu ntwaro ni ingorane birwa bagenda kuburana bagirane ha gufata umwanya wo kurima no kwiteza imbere. Aba bagenda mu busuma kenshi uzosanga birwa ku marigarata na kimwe ariko barakora. Nyakwa musanteri n'abajejwe umutekano mwe nabo bantu mubabonye atana kimwe ariko barakora ni mubayore mubakoreshe muri wa murima wa komine. Abirwa ku marigara umuti wo kuyagwanya uroroshe bayore mubazane ngaku gasho hanyuma kumusugurikira muce majana murima wa komine mubaha amasuka birigwa bararima bagaruke ku mugoroba mubaraze mu gasho bukewe masubize kandi ku kivi barimo murima wose wa komine hanyuma bawuteragire muce mwarekura batahi wabo ubagaburire mugabo ivyo kubahemba nta birimo bakorere igihugu kuko banse gukora iwabo mubakoreshe bakore hanyuma inyuma y'imisi 5 muce mwarekura ati nimutahe rero mubwe tuvyaranyaho. Nyeniteka Sinzohagera yahanuye abarongoye imitumba gutunganiriza bene igihugu bose atankunzi acarabibutsa amabanga bajejwe nko kwitwararika iterambere rya bene igihugu. Imvukira nazo yazimirije kwama zishigikira bene igihugu baho zivuka mu bikorwa vy'iterambere. Banyakwa mwatuye ku mitumba anagenda basabe mugira uruhara rudasanzwe mu gufasha abene igihugu murongoye bajya babatoye bakaburire ibintu bimwe bimwe byotuma bahagarara neza. Muravye ijya mitumba mubako mukicara hamwe mukavuga muti niki cotuma duteza imbere uno mutumba wacu, niki cozanira akarusho abene igihugu baduteye kuri no mutumba. Mwitwararike cyane kwiyumvira ivyo gusumba ibindi vyose. Niki kintu by'ukuri ku mutumba tuvukako twokora kugira ngo abavuka mutumba bashobore gutera imbere. Ari nagira mpamagarira imvukira tugaruke ku mitumbi wacu. Dushigikire abavuka mutumba. Tubahe ivyiyumviro vy'ingene turavye umutumba wacu ingene umeze mbega twoharangura gute twahateza imbere gute. Iyo ribe ari cyo kintu mushimikira ko nk'abatuye ku mitumba n'abari mu nama ya komine. Mwebwe rero mwatuye mu nama ya komine bakurunze kugira ngo uvugire umutumba uvukako. Urijwi ryujya mutumba uvukako. Nico gituma kugira ngo ube koko ijwi ry'umutumba wagutoye subira ku mutumba
ugira inama n'abatoye ku mutumba, ugira inama n'abavuka mutumba kugira ngo mumenye mbega nibihe bibazo bihanze umutumba wacu, ku buryo ugiye mu nama ya komine uba ufise igicapo c'umutumba wanyu n'ibibazo bihanze umutumba wanyu. Nimba uri Bujumbura ni vyiza batuma kinama ukacuza mu nama ya komine ntuzi ku mutumba ibibazo bihanze umutumba, none uvuga ibiki ko bagutoye kugira userukire umutumba, uvuye Bujumbura uje mu nama yatumweko na president wa conseil na mustanteri, uje kuvuga iki mu nama ya komine? Ku mutumba bagutumye iki? Uhavuga ivyo wikuriye mu mutwe abanyamutumba batagutumye, wowe wavu babwira ngo twebwe dukeneye iki, kandi ku mutumba bavuga bati twebwe icyo dukeneye cyane ku mutumba wacu boduha iki cyo dufasha gusumba ibindi byose. Usange rero uriko wivugira ha kuvugira abo ku mutumba bagutoye. Nagira nsabe by'ukuri abari mu nama ya komine tumanuke ku mitumba kugirana inama n'abavuka mutumba, banyakuba mwatowe ngo murongore imitumba ze muratunganya inama z'abavuka mutumba niburi rimwe mu kwezi kugira ngo mugire inama mwige mbega ku mutumba iwacu ibibazo biduhanze nibihe. Nagenda babwire banyakubaho iterambere ryo mu makomini wacu, iterambere ryo ku mitumba iwacu nta bandi bazorizana atari twebwe nyene, abandi bose baza gushigikira ivyo twebwe twamaze gukora. Rero banyakwa mwate ku mitumba mumenye yuko mufise uruhara rudasanzwe kugira ngo bajya bene gihugu tuve mu bintu by'amajambo ariko tuje mu bikorwa tubatunganirize neza. Abari muri izo nama mu byo bashikirije nyine iteka zizohagera harimo gusaba umuyaga nkuba, amazi meza, isubirwamo ry'amabarabara mwamwe n'ibindi. Yego umutumba wa Kayani, umutumba uhanura bibe n'umutumba wa Rugazi, ariho umugwa mukuru w'ikomine iriko n'umutumba wa Muzinga hajya hegereye kaburimbo nashiki. Nyakubahwa kuko buramatari yabivuze amatara mu Rugazi ariko arashika. Mugabo ku buryo bwategekanijwe uwo mutumba wa Kayange ushobora gushikira. Umuzinga wo ruhande rubibe amatara araka no mu Rugazi amatara agiye kwa. Twagira dusabe nyakubahwa hamwe mworonka mutudodorera canke namwe nyene mukadufasha uwo mutumba uri hagati nawo kugira ngo usigare ubona nakareko aho umuyaga ugiye iterambere kuriki. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarishuye ibibazo byashyikirijwe na bamwe mu bari bitavye inama. Regidezo nishira hamwe rijeje kuzana umuyaga nkuba no gutanga amazi mu gihugu. Ubundi igikorwa cyo kwegereza umuyaga nkuba abene gihugu cyari cya Regidezo, hama ikaca twebwe abene gihugu tukaca twuza kuvuga ati ndakeneye ikonte, wewe ukacuri harujya rusinga ruva kuri poto ya Regidezo ruza aho inzu yawe iri nijya konte kugira ngo bace baza baraza gutoza amafaranga, sivyo? Niko je nenda bizi. Mugabo no munsi urabona hari ukuntu babicuritse, bidusa yuko n'amatara tuyikwegera hanyuma tukaca turi hanizo nsinga na kondere tukariha bakaca baza gutoza amafaranga, kandi ari twe twakweze uwo mugende wose w'amatara. Rero nyakwa mushikiranganje w'intwaro hagati namubwiye nti tijewe uko nibaza byogenda genda musinyarira amasezerano n'umushikiranganje ajiye by'amatara. Nimba komine itanze amafaranga yo gukwega amatara byitwe yuko muyihaye ingurane, ayo mafaranga muze mwumvikana ingene azogaruka mu kigega ca komine, kuko ntivyumvikana, kuko niko kazi kabo nuko izana amatara ikayegereza aho abene gihugu bari, hanyuma mwere gihugu aicakora ariha urujya rusinga ruvaho transfer iri egenda ku nzu yiwe, hanyuma kariha na konte. Ivyo ni umwene gihugu avyirihira raccordement, sivyo? Mugabo kuzana umuriro uwukura aho uri uwuzana mu gisagara si umwene gihugu ateza kubiriha. Mugabo no munsi urumva no mwene gihugu asigaye biriha, urumva biragoye. Ubundi iyo aba Regidezo yari ifise nkindi shira hamwe ritanga amatara n'amazi riba ryarahombye, riba ryarugaye kubera ko baza ari bo bonyene, urumva ari gihe usanga byagoranye.